Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 mu Kakaro 2025 reka ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya tuti bakunzi mwese b'amakuru n'ibiganiro vya radio Haguruka. Ingingo zimwe z'amakuru mwateguriwe uyu munsi nizi zikurikira. Abasore batatu bahatswe kugandagurwa n'imbonerakure mu isoko ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko ikizokura imbonerakure ku gakanu k'abarundi ari ukuja hamwe kw'abarundi bagahindura ubutegetsi bwazihaye ububasha bwo gukora ikibi. Hari umwigisha wo kuri lycée communale Buraza mu ntara ya Gitega atatanze ibibazo araheza abanyeshure amanota yiyumviriye naho vyamenyekanye ntiyahanwe. Bamwe mu banyaburaza basaba abarundi kugarukira indero y'ugwaruka igeze ahatemba. Abarongoye abandi mu ntara ya Burunga basabwa na buramatari gutunganiriza abo bajejwe atakirinze gusabwa. Bamwe mu bavyumvise bakavuga ko ari amajambo yo gusamaza abarundi. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro ineza y'Imana. Kuri mikro hari Ninette Nancy Mutoni, mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Gisirene Manirakiza. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo kaze. Ndasubiye kubaramutsa. Imisore itatu yahatswe kugandagurwa n'imbonerakure ku isoko rya Kamenge mu gitondo cy'uyu wa kane igenekerezo rya 17 mu Kakaro 2025. Abapolisi bakorera muri zone ya Kamenge bahavuye batabara abo banyagihugu. Bamwe mu banyagihugu bari mu isoko ya Kamenge baranegura iyo nyifato y'imbonerakure. Abatari bake harimwo abaharanira agateka kazina muntu nabo nyene bakaba bama biyamirije iyo ngendo y'imbonerakure itigera ihanwa. Bamwe mu banyagihugu bakaba banavuga ko babona ko imbonerakure zahawe ububasha bwo kuniga no gutoteza umuntu wese zishatse kandi uko zibishaka ntizihanwe. Ikizokura izo mbonerakure ku gakanu k'abarundi ngo n'abarundi ubwabo bazoja hamwe bagahindura ubutegetsi bwazihaye ububasha bwo gukorera ikibi abanyagihugu. Inkuru na Dondo Diemba z'umutima. Abo basore batatu bagirijwe ko bivye amatelefone. Zimwe mu mbonerakure zaraho mu isoko zica zibaduka zibakubita gushikaho zishaka kubica nk'uko vyiganwa n'abavyiboneye. Abanyagihugu bakababazwa n'ukuntu imbonerakure zitwara nk'izasubiriye ubutungane nabwo nyene budashobora gucira urubanza rwo gupfa umunyagihugu. Ukekwa kwicaha ngo akwiye gushikirizwa ubutungane nk'uko bibandanya bishikirizwa n'abanyagihugu bo mu Kamenge. Barashimira abapolisi batabaye iyo misori itatu yagire yicwe. Umwe muri abo banyagihugu tumutege abiri. Hano mu Kamenge kw'isoko yo mu Kamenge mu gatondo ko kuno munsi wa kane ibara ryahaswe kugwa imbonerakure zirafata abasore batatu zibagiza ngo bivye amatelefone zirabakubita bahaswe kubica nyene zigire zibice nk'igipolisi caciye kibanguka. Igipolisi caciye kibanguka kirashika kimufata abo basore baca batera babajana kuri zone. Bumva rero twebwe nk'abanyagihugu babazwa n'ukungene imbonerakure ikesho zifasha abantu zishaka kwihana umengo zishaka kuzasubirira ubutungane. Ni kuvuga umuntu afashwe n'aho yagize ikosa arashobora gushyikiriza ubutungane, arashaka yashyikiriza ubutungane mugabo urumva ntabwo baca bihamya. Amategeko y'igihugu nta tegeko rihaririye kwica umuntu aho yagize icyaha, nta tegeko rihaririye kwira abanyagihugu yuko bihanira cyangwa kwira amategeko y'igihugu nta tegeko rihaririye kwira umuntu yuko yica umuntu ko yakoze icyaha. Abo rero bari bagiye babice urumva bwo tugashimira igipolisi caciye kibanguka n'ingoga kirabuza izo mbonerakure kwica abo bantu. Ahandi kwica bari bagiye babice barabasore batatu bari bagiza ngo batwaye amatelefone. Ibyo bintu twe nk'abanyagihugu twari n'ukuri. Abatari bake harimwo abaharanira agateka kazina muntu nabo nyene bakaba bama biyamirije iyo ngendo y'imbonerakure itigera ihanwa. Bamwe mu banyagihugu bakaba banavuga ko babona ko imbonerakure zahawe ububasha bwo kuniga no gutoteza umuntu wese zishatse kandi uko zishaka ntizihanwe. Ikizokura izo mbonerakure ku gakanu k'abarundi ngo ni abarundi ubwabo bazoja hamwe bagahindura ubutegetsi bwazihaye ububasha bwo gukorera ikibi abanyagihugu.
Indiro mu mashure ibandanya gutitugwa n'abayoboke b'umugambwe CNDD-FDD bitwa ko bajejwe indero kw'ishure ryisumbuye rya komine Buraza lycée communale Buraza mu ntara ya Gitega. Umwigisha Manirakiza Jean Berkimas yatanze amanota yumviriye mu mpera z'umwaka w'ishure uherutse gusozerwa, abandi bimugwa ata ikibazo gitanzwe kubemerewe n'amategeko gusubiramwo bita repêchage mu vyigwa vya géographie hamwe na FPH formation patriotique et humaine mw'ishure rya SSH. Ivyo bikaba vyahavuye bimenyekana, abajejwe indero muri komine baca bafata ingingo ko abanyeshure barabwa n'ivyo vyigwa bakora ibibazo bagasubiramwo, ariko umwigisha Manirakiza Jean Berkimas nta gihano yahawe. Abanyagihugu b'Iburaza bakaba biyamiriza iyo ngendo ikorwa n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD yo guhishira ibibi bikorwa n'abanywanyi b'uwo mugambwe cane cane mu gisata c'indero, bakagira amakenga mbere ko abanyeshure begwa n'iyo ngingo bashobora kunanizwa n'uwo mwigisha yataye ibanga ryo kurera agashigikirwa n'ubutegetsi. Basaba Barundi gukurikirana ibiriko biba mu gisata c'indero ngo baheze bafata ingingo yo kugarukira indero yishwe n'ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD mu gushiraho abategetsi babereye. Tukiraho nyene muri komine Buraza mu ntara ya Gitega, abanyagihugu bavuga ko bababajwe cane n'ubunyonyezi buriko bubera ku bitaro vya komine Buraza. Abanyaburaza baravuga amayeri yakoreshwa mu kunyuruza amafaranga y'ibitaro, umuyobozi wavyo akigira nk'utabizi. Ntakarutimana Françoise asanzwe ari mu batoza amafaranga y'ibitaro, afata abarishe amahera akayatwara, abayatanze akabandika mu bitabo by'abavugwa ku buntu. Hari n'abafata abana b'abakobwa canke abakecuru barishe amahera akabandika mu bitabo by'abafise imbanyi kugira abone uko atwara amahera baba barishe atawubiciye n'ikanda. Muganga Kanyaruguru Jean Claude atwara ibitaro vya komine Buraza hamwe n'umunyabigega ntibigera bahagarika ayo makosa akorwa na Françoise nkuko bibandanya bivugwa n'abanyagihugu b'Iburaza bavuganye na radio Haguruka, ariko bakaba batashimye kuvugira ku vyuma vyacu. Abo banyagihugu bakabona ko izo ndongozi arizo zatumye Françoise gukora gutyo kugira amafaranga baze barayagabura. Radio Haguruka yagerageje kurondera muganga Jean Claude Kanyaruguru arongoye ibitaro vya komine Buraza kugira imubaze ibijanye n'ayo manyanga akogwa mwitozwa ry'amafaranga iramukena. Abanyaburaza bakaba bandanya berekana ko batazokizwa n'intwaro ya CNDD-FDD ngo kuko yuzuyemwo abanyonyezi gusa, umuti ngo nugusezerera iyo ntwaro. Abanyagihugu bo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura barakenye amazi. Abanyagihugu bo muri ico gice ngo bavyuka isaha 9 z'ijoro bagiye gutondera amazi ku mabombo rusangi asanzwe afise amazi make make. Abafise utuzu twasugumwe two mu nzu bo ngo ntibakiryama kubera umunuko. Indwara zifatiye kwisukurike zikaba ziriko zifata bamwe mu banyagihugu baba muri ico gice c'uburaruko bw'igisagara cya Bujumbura. Abanyagihugu basaba ababijejwe bo mwishira hamwe Regideso gutanga amazi muri ayo makartier atagira amazi. Kurikira umwe mu banyagihugu twavuganye ari kwijwi ryiwe ryahinduwe. Amakartier amwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura hamaze imisi hari ikina ry'amazi. Twovuga nka Zangagara, Kamenge, za Kinama, za Carama, za Kibitoki, za Mutakura. Kuvuga hose amazi ari ikina ry'amazi. Abanyagihugu babo basigaye bavyuka saa 9 z'ijoro bagakorana kuri ya mabombo rusangi, urumva ugasanga umuntu ahiriye mu gatondo akageza saa 6 atarashikira kubera amabombo rusangi yazaho kwa amazi make make. Ingaruka navyo ziriko ziradushikira abantu bafise amatwarete yo mu nzu ndanurumva, usanga akamoto kadashaka bakiza hacaba akamoto kabi abantu bafise amatwarete ari mu nzu indani. Harimo n'umurunga hagaca haba ingaruka z'abantu bafatwa n'indwara zifatiye kw'isuku nk'ubu ry'abana baba bari mu buruhuko
abana bataragiye kwishura abana babiriwe muhira urumva bica bizana ingaruka mbi nyinshi ku bana tugasaba bijejwe ko bogerageza batanga amazi akwiye n'imisi abana bari mu buruhuko kugira urumva amazi azaraboneka mu gisagara ca Bujumbura yego n'ukuri turasabye dushimitse ibyo bintu yuko vyokorwa n'ababijejwe. Biruko mu gihe umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Albert Manigomba adasiba kuvuga ko ikibazo c'ikena ry'amazi ndetse n'amatara bigiye gutorerwa umuti vuba. Abanyagisagara ca Bujumbura babandanije bavuga ko barindiriye inyishu irama kubijanye n'ikena ry'amazi, amaso ahera mu nzira. Kubwabo ngo birateye isoni kubona babura amazi kandi begereye ikiyaga Tanganyika. Imvugo z'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ngo nizo gusamaza abanyagihugu ngo barambiwe no gutwagwa n'abo bategetsi ngo baba beshi. Abarongoye abandi mu ntara nshasha ya Burunga bahamagarirwa gutunganiriza abo bajejwe atakirinze gusabwa uzobirenga ko nawe ngo ntazokwihanganirwa. Ivyo bishikirizwa na buramatari w'iyo ntara ya Burunga aho asigura ko abizewe bose mu mabanga atandukanye bomenya ko bategerezwa kuba abasuku b'abanyagihugu. Bamwe mu bumvise ayo majambo babona ko iyo ari imvugo yo gusamaza abantu ngo kuko buramatari wa Burunga atari we azokuraho ibiturire birangwa mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD kuva hasi gushika no ku nzego ziramuswa igihugu. Abarundi ngo ntibadohoke nyabuna kwihangiro ryo gushira inguvu n'ivyumviro hamwe gushika bikuye kw'intwaro ihari muri kino gihe imaze imyaka 200 atakindi ikora atari ugusahura ubutunzi bw'igihugu. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Nyuma y'igenwa ry'umushingamateka Parfait Mboninyibuka mu kibanza ca buramatari w'intara nshasha ya Burunga igizwe n'intara za kera za Bururi, Makamba, Rumonge na Rutana kuri wa gatatu igenekerezo rya 16 mu Kakaro umwaka 2025, uwo mutegetsi yaratanze ikiganiro ku maradiyo akorera mu gisagara ca Rumonge amaze gushima ingene abanyagihugu bamwakiriye. Buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka yagiriye ko ashikiriza ko mu minsi mike amaze yinjiye muri ayo mabanga waramaze kubona ko abanyaburunga bafise ishaka ryo guterera mu iterambere ry'intara yabo. Yaciye ahamagarira abarongoye abandi muri iyo ntara nshasha ya Burunga ko bo kwakira neza ababitura bakabatunganiriza atakirinze gusabwa. Agasigura ko abizewe bose mu mabanga atandukanye bomenya ko bategerezwa kuba abasuku b'abanyagihugu. Abantu mu nzego zitandukanye ziriko zirakorera hano mu ntara ya Burunga bari mu bibanza by'abatunganiriza bene gihugu basabe nshimitse yuko ico gikorwa bogikorana umwete kandi bogikora bisunze cane akarangamutima ko gukorera neza bene gihugu kuko turabasuku ba bene gihugu ico bakora twebwe baradushiraho bakadushira muri ibi bibanza mugabe ico baba twiteze ko nabo no kubasukurira no kuvuga ko batunganiriza mu byo baba baje barondera tukagerageza kubatunganiriza kuko baba bifuza yuko ibibagoye natwe duheza twabifatana nkama tukabatunganiriza atana kimwe tubasabye. Kugabura amatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka abarongoye abandi bazobirenga ko mu kugira ico basavye abaje kubitura ngo ntibazokwihanganirwa. Cemboneraho rero lebure abantu baba bagifise ingendo za kera zo kubanza gusaba kumbure umwene gihugu ko hari ico yobanza kubahereza imbere ko bamutunganiriza. Iyo ngendo ihere burundu ngaha muri iyi ntara kubera kuko aho tuzovyumva hose ko biriko biraba ntituzovyihanganira kuko twarungitswe muri aya mabanga tuje guhagararira inyungu za bene gihugu. Bamwe mu bumvise ayo majambo babona ko yari imvugo yo gusamaza abantu ngo kuko buramatari wa Burunga atariwe azokuraho ibiturire birangwa mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD kuva hasi gushika ku nzego ziramutswe igihugu. Abarundi ngo ntibadohoke nyabuna kwihangiro ryo gushira inguvu n'ivyumviro hamwe gushika bikure ko intwaro ihari muri kino gihe imaze imyaka 200 atakindi ikora atari gusahura ubutunzi bw'igihugu. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato tuce twinjira mu gice gihariwe ikiganiro. Nk'uko mwavyumvise uyu n'umwanya uhariwe ikiganiro. Kuri uyu munsi wa kane mukurikirana ikiganiro Ineza y'Imana gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'amazaburi Zaburi ya 84 umurongo wa 11 gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu. Aherereye we ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro Ineza y'Imana iyo gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo
ca Zaburi igice ca 84 umurongo wa 11 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Uhoraho Imana ari izuba ari nkinzo, Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro, ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye. Amen. Imana yacu nishimwe, Imana yacu ihabwe icubahiro. Ijambo ry'Imana twumvise kuri uyu munsi ritubwira Uhoraho Imana wari we. Uhoraho Imana turumvise neza ko ari izuba muri kisi yose, turumvise neza ko Uhoraho ari nkinzo ikingira isi yose, kandi turumvise yuko Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro, ariko ntaco azogira na kimwe yima abagenda batunganye, kandi ngo ibyo azoha abatunganye ni vyiza, ngo nta ciza na kimwe azigera yima abagenda batunganye. Imana yacu nishimwe cane kandi ihabwe icubahiro. Shuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi muri kino kiganiro ineza y'Imana, waba uri hafi waba uri kure, nagira nkubwire ngo tunganira Imana. Niba tunganira Imana nta kintu na kimwe uzigira ubura. Niba tunganira Imana izokurinda ku murango n'ijoro. Niba tunganira Imana, Imana izokumurikira ko ari izuba. Niba tunganira Imana, Imana izogukingira ko ari nkinzo. Nagira nkubwire ngo uzogira ubuntu bwinshi kuko uzobutunganiye Imana. Aho uzoca hose ikiganza c'Imana kizobana nawe. Mu byo uzokora byose Uhoraho azobana nawe, azokurinda ku murango na nijoro, azokugwanirira intambara nyinshi izubonesha amaso yawe n'izutabonesha amaso yawe, azokuzitirira impande zose kuko uzoba utunganiye. Imana yacu nishimwe cyane. Ni ijambo ry'Imana rero rinkuzaniye kuri uyu munsi wowe uri kuranyumviriza, rivuga ngo tunganira Imana, ugende utunganya aho uca hose. Utunganira Imana kugira ngo ibyiza byose Uhoraho azobiguhe. Imana yacu nishimwe cyane kandi ihabwe icubahiro. Abagenda batunganye rero Uhoraho arabitaho. Abagenda batunganye Uhoraho arabarinda gukorwa n'isoni. Abagenda batunganye Uhoraho abahoza kwijisho ryiwe n'ikiganza ciwe, haba ku murango na nijoro. Uhoraho arabarinda akabagirira neza, akabagwanira intambara z'ubwoko bwose. Mana yacu nishimwe cyane. Uti mugenzi uri kuranyumviriza, waba uri hano mu Burundi, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika, waba uri muri Aziya, waba uri muri Europe, nagira nkubwire ngo tunganira Imana. Niba tunganira Imana nta ciza na kimwe uzigera ubura. Ibyo wifuza byose uzobibona, uruvyaro rwawe ruzobibona, abokomoka ko bose bazobibona. Mu byo uzokora byose, mu migambi yawe Uhoraho azobagushigikira. Tunganira Imana gusa, ibisigaye wicecekere wihagararire gusa, uko Uhoraho wenyene niwe azokugwanirira. Haba ku murango azokubera izuba, haba mwijoro azokubera ukwezi akumurikire, haba mu ntambara azokubera inkinzo igukingira. Kandi Uhoraho azoguha ubuntu butangaje n'icubahiro. Aho uzoja hose uzokubahwa. Mana yacu nishimwe cyane. Genda utunganye, Uhoraho azokubahisha mu batakubaha. Genda utunganye, Uhoraho azokwemeza batakwemera. Genda utunganye, Uhoraho azogukundisha batagukunda. Imana yacu nishimwe cyane kandi Imana yacu nihabwe icubahiro. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza, isi compa ugatunganira Imana, isi compa ukagendera mu nzira nziza y'Imana, esi co mukemera ukamurikirwa n'Uhoraho, esi co mukemera Uhoraho kubera izuba ku murango, esi co mukemera Uhoraho kubera ukwezi mwijoro, esi co mukemera ukaba mu buntu bw'Uhoraho, icompa ukaba mu cubahiro ciwe, icompa ukagenda utunganye. Ivyabo byose vyogenda neza, n'abawe bubaho neza, n'ivyawe vyubaho neza. Imana yacu nishimwe cane kandi ihabwe icubahiro. Ikibuze rero muri kino gihe, abantu benshi bicira inzira, bakarondera icubahiro mu nzira biciriye, bakarondera protection mu nzira biciriye. Imana yacu itabare cane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana,
nta kindi kintu na kimwe kiba munsi y'izuba kizotuma ubaho neza atari gutunganira Imana. Tunganira Imana uzogira amahoro menshi mu byawe no mu bawe. Tunganira Imana uzogira amahoro mu by'ukora byose. Tunganira Imana uzogira amahoro mu nshuti zawe. Tunganira Imana uzobona ibyiza byose, nkuko ijambo ry'Imana ritubwiye kuri uyu munsi ngo ntazogira iciza na kimwe yimba abagenda batunganye. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwe icubahiro. Nshuti mugenzi bari kuranyumviriza kuri uyu munsi, waba uri hafi, waba uri kure, waba uri ku mugabane wa Afrika canke ku mugabane wa Burayi, waba uri muri Amerika canke muri Aziya, nagira nkubwire ngo iri jambo ribushikeko wumve neza yuko nibagenda utunganiye Uhoraho, yewe ibyiza byose azobiguha. Imana yacu nishimwe kandi habwe icubahiro. Amahoro abantu bifuza hari abayarondera hatari, ariko nagira ngo nibagenda utunganye amahoro adatangwa n'abisi uzoyaronka kuhoraho. Imana yacu nishimwe cyane. Nyemerera rero nshuti mugenzi uri kwanyumviriza kuri uyu munsi, ugenda utunganye niho ibyiza byose wifuza uzobibona kuhoraho wo mwijuru. Imana yacu nishimwe cyane. Murakoze, ndabashimiye abariko mwiyumviriza mwese muri kiganiro ineza y'Imana. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Niri jambo ry'Imana nose twosangira kuri uyu munsi. Abaryumvise mwese Imana ibagiye neza. Tugiye gusenga Imana. Imana ugira neza, Imana y'icubahiro, ndagushimiye kubw'uyu munsi, ndagushimiye bw'iri jambo mpaye ryashiriza ubwoko bwawe. None rero gira neza umuntu wese aryumvise, unyemerere Mwami Imana iri jambo rihindura ibyanse guhinduka mu mitima y'abantu. Iri jambo Mwami Imana rishike ku muntu wese ataratunganye kugira ngo atungane, kandi Uhoraho uri mwijuru unyemerere ukuboko kwawe Mwami ufata umuntu wese Mwami ataratunganye kugira ngo atungane, kandi neza yawe nyakubahwa ibe ku muntu wese ariko arumvira ijambo ndetse akanarishira ku mutima akanarikurikiza. Uzobukoze. Urakoze, ndagushimiye rero. Ndazi kuri Imana yumva kandi yishura. Senze nizera ko byose byumvise ari mu izina rya Yesu Kristo nizeramo. Amen. Shalom, shalom.